Oui, alors ni gute? Sawa. Meze neza. Yego. Ndiko navugana n'umuntu witwa Joselyne. Yego. Ego Joselyne, je nitwa Trésor Mingo. Ndumumenyesha makuru wo kuri Radio Black FM. Akaba ari naho ndakwakuye ndi. Rero narifise impano yawe nifuza kugushikiriza Joselyne. Ivuye ku mukunzi wawe. Ariko imbere ko ndayigushikiriza nashaka ubanze unyishure tuno tubazo. Imbere ko ndayigushikiriza ndashaka ubanze unyishure tuno tubazo. Ndagwishyura ikibazo. Ego. Nyisanze. Ufise imyaka ingahe ga Joselyne? Ufise imyaka ingahe? Imyaka 18. Ego. Urafise umukunzi? Wapi? Nta mukunzi ufise Joselyne? Wapi? None ko umuntu yampaye impano yambwiye n'umukunzi wawe. Umuntu yampaye impano yambwiye n'umukunzi wawe. Yaguhaye iki? Impano ngo ndagushikirize yambwiye ko ari umukunzi wawe. Yitwa nde? Bo ndashaka yino umbwire ko ufise umukunzi hama numve yuko risa zino mbwira risa n'iryo yampaye impano. Ntawe ufise? Nta mukunzi ufise? Wapi? Umuntu bitwa Fisto ntawuzi? Inde? Fisto. Oyaye ntawona. Wowe uzi ninde? Biwanze tiyaga yitwa Benise. None Benise si umukunzi wawe? Sa? Birasanzwe? Ntabwo ari umukunzi wawe n'umugenzi wawe bisanzwe. Bo, Benise rero yatubwiye ko ari umukunzi wawe. Gusa urumva yuko utari bwamwemerere nk'umukunzi wiwe. Nemwe mumaranye igihe kingana gute muvugana cyangwa se muyagana Benise? Sa? Amezi nkane. Amezi ane muri abagenzi mutarabakunzi. Bo, Benise yaduha amajambo y'urukundo kugira ngo tugushikirize. Oui, Benise yaduha amajambo y'urukundo twashaka tugushikirize. Yari yanditse avuga ati sheri wanje woraye neza. Ati hamashimye kwandikira buno butumwa nabucije kuri radio yuko ari wewe mukobwa nahisemwo ubuzima bwanje bwose. Bebe wanje nkunda nanje ndagukunda maze Imana iraguhezagire. Nzokubere papa w'abana bawe nawe uzimbere mama w'abana banje. Sheri wanje ndagusezeraniye ko ntazigera ndaguhemukira na gato. Bebe wanje ugire umurango mwiza. Sawa bizu bizu. Okay, ugire amahoro n'umugisha. Joselyne, aya majambo avuye mu kanwa ka Veniste. Aya majambo Veniste yavuga ko yari mudakundanye? Aya majambo Veniste yavuga mudakundanye? Bo, aya ni message twibwa twandikiye tugushikirije. Nayo ukorera he? Nakubwiye ndamumenyesha makuru kuri radio banzu unyishure kino kibazo kuko urumva ko sinzi ukuntu bimeze kuba yari azi ko mukundiye muguka wawe uvuga ko mudakundanye. Joselyne, basi reka ndagushimira. Urakoze cyane Joselyne, kabisona yuko burya abahungu baripasa